Ndabaramukije mwebwe musanze mukurikirana ikiganiro yaga muganga amagara meza no kugubwa neza n'ivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu muteramanye na jewe Janvier Imana irambona nkaba ari jewe muhanamana na mwebwe mu kiganiro yaga muganga, ikiganiro dukunda kuganiramwo inyigisho ntungamagara mu ntumbero yo kugira ngo dushishikare kuzitira tutaronegwa mu kwirinda canke se mu gushishikara kubungabunga amagara meza. Uyu munsi rero nzanwe no kubaganirira ku bintu bitanu bigize canke se novuga ngo ingaruka mbi zitanu zishobora guturuka ku gushavura canke se kwishavu. Ngomba kuvuga ingaruka mbi canke se ingaruka mbi zitanu zishobora guterwa n'ishavu mu gihe umuntu yoba atagerageje gukontorora canke se kwikontorora iyo yahuye n'ibituma agira ishavu. Mu bisanzwe ishavu ni ikintu novuga ngo ni ikintu umuntu uwo ari we wese ashobora guhura naco mu buzima bwa misi yose, kandi nta muntu aba adashavura. Naho tuje kuvuga ingaruka mbi zitanu ziterwa n'ishavu, ntituzamwe no kuvuga yuko hari umuntu ashobora kuba atigera ashavura, ariko mugabo kandi tuzabona no kwerekana yuko iyo ishavu ribaye rya misi yose kenshi gashoboka hafi na hafi, ugasanga umuntu arakarirwa naryo, bishobora gutuma agira ingaruka mbi ku magara yiwe, rishobora gutuma haba ingaruka mbi ku magara yiwe, amagara yiwe agasinzikira canke se akabangamirwa bivanye n'urugero uyu muntu ashavura ko. Nayo ubundi muri make no muri rusange ishavu umuntu wese arashobora kugira ishavu, umuntu wese ashobora gushavura, ariko mugabo rero ingaruka mbi canke se ububi bwaryo ku magara y'umuntu bikavana n'ingene uyu muntu yitwaye muri iryo shavu. Ni ukuvuga rero yuko ishavu iyo bishitse umuntu akagerageza kurihofura, ni ukuvuga nk'ubu umuntu agashavura hanyuma akagerageza novuga kumera nk'aho mengo agombye kuvyikuramwo, agombye kuvyiyibagiza, agombye kumera nk'aho mengo nyene arondeye ikindi kintu novuga nk'uwuryigiza nk'uwuryikuramo nk'aho mengo ntiryabaye, ariko mugabo ryabaye, habaye ikintu kigushavuza, bagucumuye ko wagize komande y'ibintu hama ivyo bintu ntibabiguha, hama ukagerageza kuryiyibagiza wibaza ngo uri kuriha amahoro. Iyo umuntu rero abigize kenshi canke se mu buzima bwiwe abigize umugenzo, iryo shavu umuntu agerageje kumera nk'uwiyibagiza, nk'aho menga agomba kubifata nk'aho mengo nta ryahabaye, ariko mugabo ryahabaye muri kazoza bivanye n'incuro umuntu abigize, rirashobora kumugirako ingaruka mbi. Turaza kurabira hamwe rero muri rusange ingaruka mbi zishika kuri zitanu. Ahandi naho ni mu gihe umuntu ashoboye kugira ishavu hanyuma ntaryiyibagize ahubwo akagyibikamwo, umuntu agashavura, n'ahandi bavuga ngo namwe ngo utarika mu nda ugatarura ibiboze, ugasanga umuntu rero yashavuye. Abari mu bo muntu bavuga ngo mfise ishavu ngo ryogurura indege, yerekana ko afise ishavu ryinshi. Rero iyo umuntu agize ishavu hanyuma akaryigumizamwo igihe kirekire agatarika mu nda, naho nyene arashobora kugira ingaruka mbi bivanye n'urugero agize ashavurako, incuro ashavurako n'igihe amaranye iryo shavu. Hari naho ni mu gihe umuntu agize ishavu hanyuma iryo shavu akaryirabishako, ugasanga yitaye kw'imfane. Kumbure nk'akarorero yaretse kugenda nko kudepoza ahantu bavuze yuko bariko baratanga ubuzi, hanyuma akabineglija, kandi nawe arashomereye amaze igihe kirekire, yaradepoje, yararushe, araheba, ararambirwa. Hanyuma rero abandi bagiye bagaca baronka akazi bose atanumwe avuyemo. Ico gihe nabo gaca arabigiha amaze ashomereye, ahangayitse, ubuzima bwanse, agaca yita kw'imfana, agaca yita kw'ishavu. Ni ukuvuga ico gihe ntashavuriye uwundi muntu, naho mengo n'umuntu yamushavuje, ariko we nyene ubwiwe iryo shavu akagira bishaka. Muri ico gihe rero naho nyene ishavu urumva yuko rishobora kugira gukwegera umuntu akarambara. Turiko twerekana n'iryari n'ayahe ma circonstance n'ibihe bihe umuntu ashobora guhura muri ishavu, bikagenda gutya canke kuriya,
hanyuma bikaba byotuma umuntu agira ikibazo. Rero ishavu y'umuntu rero byagenze uko kose kugibikamwo kumera nk'ugibagiza akamera nk'ugirengagiza nk'amengo ntiryabaye, ariko mugabo ryabaye muri we kandi rifise n'ibintu byonona muri we. Iyo rero agibitsemo cyangwa se iyo yitaye kw'imfane cyangwa se yitaye kw'ibishavu byose akavyihereza ko, uyu muntu rero burya mu mutwe hiwe harahangayika, mu mutwe hiwe hararemerwa, ni ukuvuga amagara yo mu mutwe arahungabana. Hanyuma kandi se amagara yo mu mutwe gusa, ahubwo n'umubiri nawo nyene urashikirwa, kuko kubera iyo umuntu yashavuye hariho ama hormone, hariho sinzi ko bavuga ngo ni imisemburo sinzi ko ari n'ikirundi ngo ni Kinyarwanda sinzi, ariko mugabo ndizera ko mu kirundi tuvuga ati inkabura mubiri, kumbure ngira ngo hariho ama hormone usanga aba secrete agira umubiri uhingura ukarungika mu mubiri, hanyuma rero ugasanga rero izo nazo nyine zirafise rero ingaruka mbi. Rero mu kiganiro yaga muganga cuno munsi tuzanywe rero no kubaganirira ku ngaruka mbi 5 hamwe wowe uri umuntu umwe muri aba bantu bakunda gukarirwa n'ishavu bikagenda uko kose tudondaguye, kugibikamwo, kwita kwishavu, kwita kwibirakari cyangwa se kugaragaza nkaho mengo uragirengagiza ariko mugabo ryabaye. Ibyo byose birafise ingaruka mbi, birafise ingene hagera igihe bikagira ntibikubaka ikintu kitari ciza ku magara yawe cyangwa se ku magara y'umuntu wari wese. Ibyo byose bishekira rero bino bintu 5 tuzaho no kubabwira. Icambere twohera ko muri bino bintu 5 ni icuko ishavu, iyo umuntu yashavuye akagira ishavu ryinshi, agashavura nyine akagira uburakari, ico gihe birabangamira umutima, ingene umutima ukora, ingene ico twita ngo ni muscle cardiaque, novuga ngo ni ijyamimbo muscle, inyama y'umutima. Urazi ko umutima ugizwe n'inyama, kumbure mu nyimere mvuge gutyo kuko ngira ngo nta kindi kirundi mpava ndonka gisumba ico. Iyo muscle rero mu gifaransa canke iyo nyama bita ngo ni inyama y'umutima iragira iraja en danger, irabangamirwa, irahungabana, irabangamirwa ubuzima bw'umutima, ngene umutima buri kurakora birahungabana, novuga ngo birahuragura nkuko abandi babivuga. Kuko ngo hari icigwa cakozwe cerekanye yuko iyo umuntu ashavuye inyuma y'amasaha 2 akurikira uko gushavura kwiwe, uyu muntu ngo umutima uragira ikibazo, umutima harabaho ihindagurika ry'ingene umutima watera, ingene umutima wari kurakora, kubera ko uyu muntu yarashavuye kwa gushavura kwiwe umutima nawo uraba informe, urakogwa ko urashikirwa ko bikamenyekana yuko umuntu yagize yashavuye, yahagaritse umutima, yapanitse, yataye umutwe, ibintu nyene nk'ivyo, umutsi waranze. Nibaza yuko mumaze kubona abantu iyo bashavuye imishatsi ngo icihagarana, naho haranumva nkiri umwana ngo asha ngo umuzungu naka ngo yashavuye ngo wazubona ngo ubwo nyene ngo imishatsi ihagarara, ngo cakugura ko yashavuye kwishaniye ku kazi, bamwe banzihemba nabande yandi ngo nuko umushatsi ucuhagarara, ibintu nyene nk'ivyo. Rero murumva yuko iyo umuntu ashavuye hariho n'amareaction abugaragara ku mubiri, inyuma abamwe imitsi iraranda, abandi amaso agatukura, abandi nabo ugasanga nahekenye imisaya, abandi nabo ugasanga imishatsi irahagarara. Birumvikana yuko rero umutima nawe nyene ushikirwa. Maze kuba umutima ushikirwa rero birumvikana yuko bishobora gukwega ingorane cyangwa se ingwara z'umutima mu gihe uyo muntu bimushikira kenshi kandi bikaba bimubaye ko igihe kirekire. Iyo ni ingaruka mbi ikomeye cyane gose ishobora gukwegwa rero nuko umuntu akaza ishavu, akarigwa n'ishavu kandi aryamamwo, ahura naryo igihe kitari gito cyangwa se ibihe byinshi cyangwa se incuro nyinshi. Iyo ni ingaruka mbi ya mbere muri zino ngaruka mbi 5 tubona yuko zishobora kuba ku muntu akarigwa n'ishavu cyangwa se akaza ishavu. Nuko rero muri bino bintu 5 tuko turabaganirira, ca kabiri twovugamo niki nicuko iyo umuntu yagize ishavu navyo ngo birashobora guhungabanya ingene abasoda bo mu mubiri bakora, ingene umubiri wigwanira, ingene umubiri ugwana n'imigera, imikrobe, ingwara zitandukanye. Murazi yuko hari ivyo bavuga ngo ni abasoda bo mu mubiri cyangwa ico twokwita mu gifaransa ngo ni système immunitaire. Ingene bigenda rero iyo umuntu yashavuye kugira ngo bibe byo tuma
abasoda b'umubiri nabo bahungabana. Hari ibyo bita ngo ni immunoglobuline A. Izo immunoglobuline A rero ngo mu mubiri wacu, ni ukuvuga cyane cyane mu maraso, aho zitembera mu maraso, ngo zingana n'ibice 15%. Izo bice 15% rero vy'ivyo bita ngo ni immunoglobuline A, berekana yuko izo immunoglobuline A arizo novuga ngo ziza ubwa mbere, novuga kuri linye ya mbere mu bijanye no kwivuna umwasi mu mubiri yoteza ibijanye n'ama-infection canke se izi ngwara z'ubwandu umuntu yandura. Ibi rero bijanye no kugwanya ubwandu bw'indwara umubiri wandura, ibi bita ngo ni immunoglobuline A mu mubiri canke se mu maraso yacu bingana n'ibice 15%. Kandi iyo rero umuntu agize ishavu canke se umuntu yakaze ishavu, akarigwa n'ishavu, berekana yuko ngo nko mu masaha n'imiburiburi ngo nk'atandatu akurikira kwa gushavura, ngo ayo immunoglobuline ngo acagabanuka. No kuvuga mu yandi majambo, ivyo bigize novuga ngo abasirikare bajejwe kugwanya ubwandu mu mubiri, inyuma y'amasaha 6 umuntu ashavuye, yagize ishavu, inyuma y'amasaha 6 ngo bazipimye mu mubiri basanga zagabanutse. No kuvuga lo niveau yazo uko ziba zingana mu mubiri basanga zagabanutse. Vyumvikana ko iyo bija hose rero muri yama hormone, muri bya bindi umubiri uhingura iyo umuntu yashavuye, iyo agize uburakari, hariyo ibituma iyo quantité novuga ngo y'ivyo tuvuga ngo n'abasirikare bo mu mubiri bagwanya ubwandu mu mubiri, uca usanga bagabanutse. Muri ico gihe rero nimba ushavu rishobora gutuma izo bita ngo ni ivyo bita ngo ni immunoglobuline A zigabanuka mu maraso, kandi izo zazijeje kugwanya ama-infection ubwandu mu mubiri, bica bituma yuko rero umuntu yama ashavuye, akarigwa no gushavura kenshi gashoboka, usanga uyu muntu izo immunoglobuline A zigabanuka cane kandi kenshi, hafi na hafi, imisi myinshi, bigaca bituma rero uyu muntu umubiri wiwe ukarigwa no kugwaragurika. Bikaba vyotuma uyu muntu akunda kugira kuba yogwaragurika, kubera yuko kimwe mu bijeje kugwanya ubwandu mu mubiri cahungabanye, cabangamiwe, abasirikare bo mu mubiri babangamiwe. Muri ico gihe murumva yuko rero ishavu riratuma umuntu agwaragurika, akagira amagara make, kubera yuko abasirikare bari kumufasha kugwanya ubwandu baba bahungabanye mu mubiri. Hanyuma rero ica gatatu muri bino bintu bitanu turiko turababwira bishobora kuba ingaruka mbi zikomeye ku magara y'umuntu iyo umuntu akarigwa n'ishavu, nico ko umuntu ashobora kugira icyo twita mu gifaransa ngo ni depression. Ni izi ngwara zo mu mutwe, aho vyerekana yuko umuntu afise ishavu bishobora kumushikana ku rwego cyangwa se ku rugero rwo kugwara ingwara zo mu mutwe, ingwara zihahamuka, agahinda, akabonge, ugasanga umuntu rero mbere bibandanije hazogera igihe usanga uyu muntu yagize no gusara, yasaza akaja mw'ibarabara, bihereye muri ivyo nyene by'agahinda, akabonge, canke se ibintu byo ku muntu agwara iyo ngwara yo mu mutwe y'ukuntu usanga umengo umuntu agomba kurandagura umuntu, ngo ari we wese amuvugije ngo yo murandura akamuterera nk'ariya. Ugasanga nyene umuntu uravye urugero ashavura, kuravye ingena yifata, ukabona ko ari umuntu iyo bija hose afise akabazo k'ingwara yo mu mutwe. Rero ngo kumva rero ishavu canke se kuba aggressive, kuba uri umuntu novuga ngo ibintu byose amenagura, abantu abishura nabi, akara, urumva umuntu nyene akarigwa n'ishavu, umuntu nyene novuga ngo muganirije ucishije buhoro buke buke wiyoroheje, mugawe usanga agira ntakwataka, akakubwira nabi, akakwishura nabi, mbere atamvuye nimwe igaragara yibonekeza. Ibintu bijanye ngo n'ugwanko, kwanka abantu, canke se kwa kuntu usanga umuntu nyene ari umuntu umengo nyene yuzuye ugwanko, yuzuye izigo, ibintu nyene nk'ivyo. Iyo rero ivyo navyo bikunda kugira kuba ku muntu, usanga rero uyu muntu hageze igihe haziramwo ivyo bijanye n'amatrouble mentaux, ivy'ama-anxiété, ivy'ama-depression,
navyo nyene ngira ngo nta birebire duhava tuvyinjiramo tubivuga ko, ariko mugabo tuza no kwerekana yuko gushavura no mu mutwe naho nyene harakorwa ko twavuze ingene umushatsi uhagarara, bamwe abari nabo imitsi karanda, kandi biraruhisha mu mutwe. Hari n'abantu atamene ku mutwe iyo yabaye stressé, iyo yagize ngata amene ku mutwe, ugasanga mbere hari n'abaca bahitamo kunywa ibiyayura mutwe ngo bumve ko boronka agatiro, abantu urumogi baganywa urumogi, abanywa inzoga zitandukanye bakanywa inzoga zitandukanye kugira ngo barabe ko boronka itiro. Umva rero muri ico gihe n'amagara yo mu mutwe nayo nyene arabangamirwa, umuntu akaba yogira izo ngwara z'ama anxiety canke n'ama depression mu buryo nk'ubu. Ikintu ca kane muri bino bintu bitanu tuko turavuga ni cerekana yuko burya umuntu akaza gushavura cane kenshi kandi umwanya muremure, navyo nyine ngo birahungabanya amahaha. Hariho ngo icigwa cakozwe kuri kaminuza yitwa Harvard muri Amerika, cakozwe ngo ku bantu bangana n'670 bagikora ngo mu kiringo kingana n'imyaka 8, ngo basanze rero ngo abantu bakunda gukarirwa n'ibi bintu by'inzigo, urwanko, ishavu, abantu bakaza n'ishavu, abantu ngo bakarirwa n'ivyo basanze muri ico gihe ngo bakunda kugira ikibazo kijanye no guhema nabi. Basanga ngo bari bafise, ngo basanga bafise abenshi muri bo bafise ikibazo cyo guhema nabi, ugasanga urugero rwo guhema ngo ruri hasi. Rero murumva yuko nimba ishavu umuntu rikarira cane ashobora gukarirwa kugeza ku rugero rwo kuzosanga vyahungabanije ingene ahema. Muri ico gihe urumva berekana yuko ngo haba ibintu twitwa na inflammation mu mahaha cyangwa se inflammation pulmonaire, kumbure mu nyembere mvuye gutyo. Hanyuma rero ivyo bigaca bituma rero usanga umuntu yarahavuye agwariramwo amahaha nayo uko amara igihe kirekire adahema neza, umuntu atari karahumeka neza. Murumva yuko hagera igihe amahaha akagirane akabangamirwa. Ni waba rero muri bano bantu tumaze kudondagura muri bino bintu bine, ukabukarirwa no gushavura cane, ukabukarirwa no kugibikamwo, ukabukarirwa no gusuka nuvuga ngo uburakari ku bandi, kugurura abandi ukabishura kuna kuriya, aho ubikwiye kuraba neza kubera izi ngaruka mbi naho zo zitarakubako zishobora kukubako. Ikintu ca gatandatu ca nyuma kumbure imbere ko duhaba dusozera, ntitugomba guva dufata umwanya muremure muri kino kiganiro yaga muganga cacu cuno munsi, nicuko ishavu naryo ngo burya rigabanya imisi yo kubaho. Uko burya twama twumva muri make bakunda kuvuga ngo umuntu ngo aramba cane, ngo n'umuntu abaye hanezerewe, umuntu adakunda gushavura, akunda mbere naho numva n'igihe nari nkiri umwana bavuga ngo utwenze ngo bawongereje imyaka yo kubaho. Kubera iki? Utwenze hariho ama hormone ajeje umunezero aba secrete yisuka mu maraso mu mubiri. Urumva nyene umuntu agaca yumva arorohewe, amerewe neza, kumva nyene araruhutse, nyene ibintu nyene nk'ivyo. Muri make rero berekana yuko umuntu aramba cane ari umuntu yabayeho ubuzima bworoshe bunezerewe, yabaye hari umwanya kunezerwa, abayeho ubuzima nuvuga ngo buri eze, ibintu nyene nk'ivyo. Rero nimba bimeze gutyo hoya no kuvuga yuko rero burya abantu bakarirwa rero na stress, kwa guhagarika umutima, abantu bakarirwa no gushavura, kumbure ishavu, ugasanga umuntu nyene ishavurira mukarira, akunda gushavura kwa mashavuye. Uyo muntu rero birumvikana yuko ntanezerwa, umwanya wo kunezerwa uba muke iyo umuntu yamana stress, yamana uruhagarara. Umwanya wo kunezerwa uba muto iyo umuntu yamana ishavu. Muri ico gihe rero asanga umwanya muto wo kunezerwa, umwanya wo kunezerwa ubaye muto, kandi bibonekana yuko abantu bakunda kubaho banezerewe bishobora kubafasha kongereza imisi yo kubaho. Murumva yuko rero muri make iki kintu ca gatanu gica kiba verifié, kiba gitomowe, kiba gihinyujwe, kiba gecemejwe, kiba kigaragaye yuko ari kinyakuri yuko ishavu ishobora gutuma umuntu agabanya imisi yo kubaho. Kumbure ugasanga kumbure nimba yomaze imyaka 50 arakwiye ko 5 bivanye n'urugero yashavuye. Kivyo murumva si biharura umuntu exact ashobora guharura ngo avuge ngo wewe ngo nisubize ngene ushavura ngo wagabanije imyaka yo kubahingana gutya. Ariko mugabo urumva yuko bimaze kuba bikwega ingwara zinaziriya, murumva yuko ivyo bintu ari ibintu bishobora gukwega karambara umuntu imyaka yomaze ntabe akimaze
nimba ashobora kugwara umutima, nimba ashobora kugwara amahaha nkuko twabibonye, nimba ashobora kugira ama infection kubera ko abasirikare bo mu mubiri bagabanutse. Murumva ko ivyo vyose ari ibibazo bishobora gukwegwa novuga ngo n'ishavu. Nuko rero hano tugomba tugarukirize kino kiganiro, yemwe bakunzi ba kino kiganiro Yaga Muganga cacu cuno munsi, aho twadutumbereye kubabwira cyangwa se kubaganirira, kubayagira ku ngaruka mbi 5 zishobora guterwa nuko umuntu akarigwa n'ishavu. Ishavu rirafise ingaruka mbi tubonye buri zishika kuri 5, kandi muri iki gihe uravye izo ngaruka mbi 5 zikuyemo ibindi bintu vyinshi, uko tuvuze nk'iki kintu c'ama infection ashobora guterwa nuko umuntu abasirikare bo mu mubiri bagabanijwe, nuko umuntu ashavuye cane. Murumva yuko ama infection ni menshi, ni ingwara nyinshi, duhura vyinshi bihungabanya amagara yacu, duhema impwemu zirimwo amagaze, ivyotsi, ibigaze, ibiki by'amatabi, ugasanga kumbura ahantu bagumamwe itabi cane, amahinguriro n'ibindi. Urumva rero yuko n'icyo kibazo c'ama infection coco ubwandu ni ingwara nyinshi zandukira umuntu ashobora kugira ashobora kugwara. Rero umuntu yokwimba ati none ko wumva ishavu rimeze gutyo hari ribi rishobora gukwega karambaraye, none umuti wobuyuri? Kandi mu gutangura mukaba mwavuze yuko ishavu naryo ritegerezwa kubaho ari kimwe mu bigize umuntu gushavura, ahubwo mbere ko no kugibikamwo ntavyo atari vyiza, kugirengagiza ryahabaye atari vyiza. None umuti finalma, umuti itindo n'iherezo wocuba uyuhe? Ngaha mu kiganiro Yaga Muganga ico twarangiza ko tubabwira n'icuko iyo umuntu yagize ishavu akwiye novuga ngo kurigaragaza, akwiye kwexprima sa colère, ariko mugabo mu buryo bwiza. Umuntu akwiye kugaragaza ko yashavuye. Nimba washavuye ukwiye kugaragaza ko washavuye, ariko mugabo kuri bandi kumbure nibaza ko ari nabo benshi bariko barankurikirana bakunda gusoma Bibiliya. Muri Bibiliya naho bavuga ngo nimwaraka, no kuvuga nimwashavura izuba ntirikarenge mukiratse, kandi ngo ntibibakoresha icaha. Sinzi ko ndagitumbirije neza kubera yuko nta bandi bigisoma, ariko mugabo niko muri Mata ayo majambo avuga ngo nimwaraka ntibibakoreshe icaha, kandi izuba ntirikarenge mukiratse. Hari igitabo kiraho citwa l'art de leadership, niyo nasomye ahantu berekana yuko ngo burya ngo umuntu ntiyemerewe gushavura kugeza aho ngo arenza 17h30, saa 11 z'umuhingamo. Nimba washavuye ku murango ukwiye kwiyaranga uburyo bwose, saa 11:30 ishavu ryawe riba rigizene, riba riheze. Ariko mugabo aho ni muntu mbere yo kwerekana yuko izuba ridakwiye kurenga umuntu akirase, kandi muri ayo masaha ya 17h30 vers 18h izuba riba riko rirarenga. Rero ngo umuti wavyo ni ibiherere ibi by'ishavu. Umuntu akwiye kugaragaza ishavu ryiwe rije, ntugibikemo, ntugigumizemo, kubera ni watarika mu ndu zotabura ibiboze. Nurigaragaza, ariko mugabo rigaragaze mu buryo buri sene, mu buryo bwiza, ata muntu uhungabanirije umutekano. Uri kuvuga ugerekana umuntu yagushavuje, mushikiye mbwe nababaye, wambabaje, wanshavuje, kuba bageze ibi nibi. Uko iyo uriko urashikiriza akari ku mutima, uburikura navuga ngo uriko urivura, uburikura byikuramwo ivyo bintu, nibiheze ngo bigume bibitswe muri we, kubera yuko wagize ubutabitaritse mu nda, ubutabibitse mu mutima, ubu bisohoye. Umuntu ari akwiye gusohora ishavu ryiwe mugabo mu buryo bwiza, hanyuma umuntu akagaragaza ishavu ryiwe, kandi ngo mu mwanya mutoya, pana mu mwanya muniniya. Agaragaza uburyo bwose umuntu aharanire guca arondera ikintu core mwibagiza. Ivyo ari kwibagiza navyo ni byinshi bivanye n'ivyo ukunda. Hari abakunda indirimbo z'Imana, hari abakunda uturirimbo tujya tworoshe tw'ama slow canke ama douce, ama music ari douce kumbe n'ivyo ngomba kuvuga. Hari abakunda igisirimba, hari abakunda umupira w'amaguru, a basket canke volleyball, hari abakunda amafilme. Kijya kintu dolwazire c'umunezero gishobora kukunezereza, nimba ari kuja kuri Carrefour hari ugateramirayo mu ma jardin public, mu ma natation, ku ma plage. Kijya kintu ushobora gukora kikakwibagiza ibintu byakubabaje,
nico ukwiye gucugirane gucukora mu maguru masha kugira ngo kikwibagize kikumara umubabaro kugira ngo ntugumane umubabaro muri wewe canke agahinda. Hanyuma kandi ikindi naco ngo ukwiye kuvuga icagukomerekeje, ukwiye kugaragaza canke se gushira habona icagukomerekeje, hanyuma ukagaragaza ugasohora ukikuramo ugashira habona ikintu catumye ushavura. Ivyo bintu byose ngo biratuma muri wewe utaguma wibitsemwo ishavu, kandi iryo shavu wumva yuko ari nk'ikimungu mu magufa. Novuga ngo sinzi ngene yindi mvugo novuga ari ikintu kibi cane gose gishobora kugirane kubangamira amagara yawe. Nuko rero hamwe n'ivyo rero ibyo vyofasha utagigumizamwo, hanyuma kandi niyo urigaragaje ntibimara umwanya muremure ukabivuga mu ntumbero yo gukira no kutavyibikamwo. Kandi nabo bantu bigaragarije ubibwiye, nimba ari umwana yakubabaje, nimba ari uwo mwubakanye, ukabimubwira ibyo bishavuka bimusuka ko mugabo utamusindiye, utamwishe, utamukubise. Hari n'abandi usanga ngira ngo n'amateleviziyo baca bamena iyo bashavuye. Mu kiganiro c'uheruka narababwiye ingene iwacu hariho umuntu kw'isoko ahantu hamwe mw'itebero bavuga yuko iyo yashavuye yesha yicumita imbugita mu ntuze mu kiganza, amaraso akaba ariho yumva ko ivyo bisirani canke se ivyo bisigo vy'ishavu bigabanutse. Ahandi ho yumva yaba yumva umengo uwo muntu amushavuje yo mucumita akamwica, nyene bigahera biheze. Urumva rero yuko umuntu akwiye guharanira kugira kuserura kari ku mutima kugira ngo ntave aba umuja novuga ngo bintuzeye wishavu. Gutyo rero vyotuma umuntu agira amagara meza, vyotuma ishavu ritakuganza ngo umuja waryo, hanyuma usange ritumye habaho ingaruka mbi ku magara yawe. Bakunze rero bakino kiganiro Yaga Muganga, na tugarukije kino kiganiro cacu cuno munsi. Nibaza ko mwumvise ibitari bike kubijanye n'ishavu. Urashobora kuba wari ukarigwa n'ishavu. Abarundi bo barayamaze avuga ngo ishavu ryosha umuntu kwica uwiwe, rikosha kwica uwawe. Urumva rero ishavu, ahari n'abavuga ngo ishavu ngo ni sesa nkuyoze, hari n'abavuga ngo ni shitani ari sesa nkuyoze, abandi n'abavuga ngo ni ishavu ngo ni sesa nkuyoze. Rikosha gukora inabi, hanyuma iyo nabi wamaze kuyikora bigaca bikugora ingene ushobora kugira utorera umuti ico kibazo canke se iyo nabi wakoreshejwe n'ishavu. Muri bino biganiro ngaha twarababwiye ni ryari umuntu adakwiye gufata ingingo. Muri ico gihe twavuze twerekana ahubwo mbere ni ryari umuntu akwiye gufata umunwa, akwiye gufata ururimi agahora. Mu ngingo twavuze cyangwa se mu byo twashoboye kubabwira ico gihe twababwiye ko niyo umuntu ashavuye akwiye guhora ntavuye, kubera ikintu cyose umuntu avuga iyo ashavuye, avugishijwe n'ishavu, agitewe n'ishavu, ashobora gusanga avuze ikintu kitari gikwiye, agasigara ararogeta mu nyuma. Hanyuma rero abantu nabo bamaze kumva kumbe ko uyu muntu ari umuntu mubi, kome nawe yabitewe n'ishavu. N'abavuga ngo ishavu canke ngo inzoga ngo biserura akari gasanzwe gahari canke se akari gasanzwe kari ku mutima. Reka rero simave ndabarambirane hane kiganiro Yaga Muganga kigarukiye. Mwariko mugishikizwa na jewe Janvier Imana irambona, nabari jewe sanzwe ndakibatungana ndakana ngana hakibashikiriza. Naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha ufise ikibazo canke ufise intererano y'ivyiyumviro ibi canke biriya, urashobora kubibucira muri commentaire. Abatari yabonesha mukiyabonesha kuri Ntambwe Idahita TV, haba Facebook na YouTube izina ni rimwe, kugira ngo mushishikare kubana natwe mu biganiro byacu vya misi yose, byaba ibiganiro by'amagara y'abantu canke ibiganiro by'iyobokamana, aho duba tubashikiriza amajambo y'Imana biciye mu kiganiro Igitondo Gishasha hamwe n'umutima w'ubugingo, mbere hamwe n'ibindi n'utundi. Mushishikare kugira amagara meza, n'ivyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Naho utaha.